Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, nimuhorane n'umukama. Mwiriwe neza mwese, turabahaye mwiriwe na mwebwe dusangiye iki gisabisho mugikurikira kunsamiriza umuvye wacu Bikira Mariya. Dusenga umukama asubiye kutwegeraniriza hafi yiwe, aradufitiye ijambo aho tuza kubona yuko ari we Musa ashobora kudukiza ibintu mbere mu buzima bwacu womenga byarananiranye, byarabuze umuti. Turaza kumva ingene akiza umuntu yaragwaye igitero c'amashetani akamuha kumushingira intahe. Tubanze duce bugufi tumusabe wenyene ducyorore ivyo vyose bitubuza kuvuga ku izina ryiwe, kugira ngo natwe mu gucyororwa n'urukundo rwiwe dushobore kubona ivyiza tugirira, ngo dushobore kumushingira intahe neza mu buzima bwacu. Warungitswe gukiza abigaye, mukama tugirira ikigongwe. We waje gukebura abacumuzi, Kristu tugirira ikigongwe. We wicaye iburyo bwa Data ngo utubere mu ngoro, mukama tugirira ikigongwe. Imana rugira vyose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu vyose iduha ubuzima bw'amaho. Dusabe. Mukama Mana yacu, nuduhe kugusenga n'umutima wacu wose no gukunda abantu bose urukundo rutagira gahemo, tubigusabishije Yezu Kristu umwana wakaba n'umukama wacu Imana, musangi ubuzima n'ingoma hamwe na Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Ivyo dusoma mu gitabo ca kabiri ca Samueli. Muri rya misi haza intumwa kwa Dawudi imubwira iti, urazi yuko Abisirayeli bitavye Abusalo? Araheza Dawudi abarira abantu biwe bose bari kumwe na Yerusalemu ati, nimuve hasi duhunge, ahandi ho nta numwe muri twebwe yomukira. Nimwihute tugende, ntatubwa ko giturumbuka ngo adukorere ikibi yongere yicisha inkota abari mu gisagara bose. Dawidi rero aduga ku gasozi ka Oliveti, adugarira umugenda yitwikiriye mu mutwe, atambaye inkweto, kandi abantu bose bari bamuherekeje bari bitwikiye mu mutwe nabo nyene, bakaduga barira umugenda. Dawidi ngo ashika ibahurimi, haseruka umuntu wo mu muryango wa Sawuli yitwa Shemeyi mwene Gera, aseruka ariko aramutukagura inzira yose. Yagendera atera amabuye Dawudi n'abantu biwe bose, naho ingabo n'intwari zari zikikije umwami hirya no hino. Ngiye imisibo Shemeyi yamuvumagura. Hogi genda wa mwicanyi we, wa mugesera we, umukama yagushubije ko amaraso yose y'umuryango wa Sawuli urwakwiye ku ngoma. None umukama arashikije iyo ngoma wa muhungu wawe Abusalo. Ubuyebe bwawe buragukoze kuko uri umwicanyi. Maze Abishayi mwene Seruya
abwira umwami ati igituma uyu muvyimba w'imbwa tumureka agatuka umwami nyene ingoma ni iki? Ingenje bikenda muca umutwe. Umwami aramwishura ati bigutwaye ikiga mwene Seruya? Niyaba ntuka kandi umukama niyaba amubwiye ati tuka Dawudi, hari uwashobora kumubuza? Ati ivyo bitewe ni iki? Mbere Dawudi Abishayi n'abantu biwe bose ati ko umwana wanje nikuriye mu nda ashaka amagara yanje, nkaswe urya mu Benyamini. Mureka ntuke, umukama niyo ari we yabimubwiye. Umbura umukama azoraba ayo ndimwo, aheza mbi vyiza mu gishingo ciyo mvumo uyu munsi. Nuko rero Dawudi n'abantu biwe bahava barakomeza inzira. Iri ni ijambo ry'Imana. Twitorize tuti haguruka mukama nkiza se mana mfise. Haguruka mukama nkiza se mana mfise. Mukama abanyanka babaye benshi, abagomba kungwanya babaye ubusho. Benshi bivugira ngo nakare ntabukiro azeye ku mukama. Haguruka mukama nkiza se mana mfise. Ariko weho mukama uri nkinzo yanje, uri nahazwa bwanje niwe umbogora. Ndatera kambo ntabaza umukama, ahari ku musozi wiwe mweranda akanyitaba. Haguruka mukama nkiza se mana mfise. Nanjye ndaryama ngasinzira, nkagira ko nkikangura kuko umukama ari wampagarikira. Ntabwo banterwa n'ibihumbi by'abansi, n'ibihumbi by'abansi bankikije hose ngo bangandagure. Haguruka mukama nkiza se mana mfise. Gutegera icyo ushaka mukama, nzeheza nzirikane ibitangaza wakoze. Nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko twayandikiwe na Mariko mweranda. Yezu na babandi 12 bashitse ku nkombe yo hakurya y'ikiyaga mu ntara y'Abagadara. Yezu ngo bakiva mu bwato hazukuruka mu mva umuntu yiziziwe n'umutima uhumanye aja kumusanganira. Yibera mu ruhafu kandi ntawaragishobora kumuboha naho bokoresheje igitsibo c'icuma. Bari baragerageje kumuboha aboshwe n'iminyororo y'ivyuma biba ivy'ubusa, vyose yaracagagura akabigira ubunywenywe kandi ntawashobora kumutsinda. Ntabwo yahengeshanya ijoro n'umutaga, yama avugiriza induru mu mva no ku misozi, yongera yitabaguza amabuye. Abonye Yezu akiri kure, yiruka ajiyari, akubita inkoro hasi imbere yiwe arasemerera ngo
unshaka kwikiga Yezu umwana w'Imana rudasumbwa. Ndakuzamvye kubw'Imana ntunyice nabi. Kuko Yezu yari yamubariye ati, wa mutima uhumanye va muri uyo muntu. Araheza amubaza ati, witwa nde? Wa mutima nawe uti, izina ryanje ni Gitero kuko turi benshi. Aramusaba kandi ashimitse ngo ntawukure muri ico gihugu. Hakaba hano ku musozi hari ubusho bw'ingurube ziharisha. Nyamitima ihumanye isaba Yezu iti, turungike mu ngurube tuzinjiremwo. Arayirekura. Nyamitima ihumanye irasohoka yiroha muri nyangurube. Nyangurube nazo ziragundura, zirashunguruka, zisuka mu kiyaga, zisoma nturi, zashika ku 2,000. Abari baziragiye bafasha ko barahunga, baja kuranga inkuru mu gisagara no mu mihana. Abantu rero baza kuraba ivyabaye. Ngo baze kurenguka aho Yezu ari, babona umwe yasazwa n'amashetani, umwe Gitero yari yariziziye ubwiwe, ariho yicaye yikwije aganira neza, agashitsi gaca kabakura no mwino. Noneho abari bavyiboneye babiganira ukungene ivyuyo yasazwa na shetani n'ivy'ingurube vyagenze. Abo bantu baja mu vyo gutakambira Yezu ngo abavire mu gihugu. Wa muntu yahora asazwa na shetani ngo abone Yezu mu bwato, aramusaba ngo amugendanire. We yamara ntiyamukundira, amubwira ati, subira iwanyu mu nshuti zawe ubabwire ivyo Umukama yakugiriye vyose ku kigongwe afise. Nuko aragenda aherako aranda muri Dekapoli ivyo Yezu yamukoreye vyose. Bose rero bagwa mu gahundwe. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristu. Mu gisomwa ca mbere turacari mu gitabu ca kabiri ca Samueli. Twumvise ingene Dawudi ari mu vyago. Nogira nti ni vyago vyazananye icaha gikomeye yinjije mu nzu yiwe. Si icaha gusa kimwe, ariko ivyaha vyinshi. Murazi vyamushikiye muri iyo minsi, ingene yaryamanye n'umugore w'umufishe wiwe, hanyuma mbere akagira ko akamwicisha, hanyuma agatwara uyo mugore. Munyuma Imana ikamutumako umuhanuzi Natani akamubwira ingene mu gukora ivyo yugururiye inzira y'urupfu umuryango wiwe, kandi yuko bizohera kuri we. Dawudi yarasavye ikigongo Imana, yaranyarutse gusaba ikigongo Imana. Imana irigizayo bimwe bimwe vyo mu mahano yari yikwegeye. Ubwa mbere nuko dufatiye aho nyene, Imana igomba kutwereka ukungene ingene igihe itubuza gucumura, igituma bitubuza nuko iyo dukoze ibyaha bikomeye, na cane cane nk'ivyo vyashikiye Dawudi, hari urupfu rwinjira mu buzima bwacu. Hari urupfu rwinjira mu buzima bwacu. Birafasha mbere mu kugwanya inyosha mbi z'ivyaha. Iyo hari inyosha mbi ziriko zirakugerageza, ukibuka yuko zaguhumye gatonya amaso, inyuma hariho urukurikirane rw'ivyago bizananamwo urupfu. Anaco gituma bishobora gufasha umuntu iyo yibutse ko inyuma y'ico kiriko kiramuryosha, kimuhamagara, kimwereka, kimucapurira, gisubira, ko inyuma yaho hariho urupfu rwinyegeje, hariho ibyago vyinyegeje. Urumvise yuko
Dawudi umuhungu wiwe aciye amugumukana Absalom akagomba kumukura ku ntwaro, hanyuma agatangura mbere kumwirukako. Nagomba muri iki gisomwa ca mbere tuzirikana cane cane uyu mutima wa Dawudi. Dawudi tukabona yuko ari umuntu akunda abantu biwe. Ego niko ntawe udakunda umuryango wiwe, ariko na cane cane ibi tubona ukungene yavyifashemwo agaheza agahunga imbere y'umuhungu wiwe ni ikimenyetso c'urukundo afitiye igihugu. Ntashaka amaraso aseseka mu gihugu ciwe, agaheza akagira ati reka mpfume ndamuhunga kumwe n'abasigaye ku kirimba tumubise. Hanyuma kandi mwumvise yuko ibyago bitabise ibindi. Mu nzira agaca ahura n'umuntu wo mu muryango wo kwa Sawuli akamutukagura agira ati wewe warashesha amaraso y'umuryango wa Sawuli uriba intwaro, ariko ivyo byose sivyo. Ivyo byose sivyo. Ibi uyu yamutukaguye nta Dawudi yigeze arondera kwihagira ubutegetsi. Nibo nyene baje baramusanga iyo yibereye i Hebron bamusaba ko aba umukuru wabo. Nta Sawuli nta mu muryango wiwe yigeze asesa amaraso, ariko vyose Dawudi akavyakira akagira ati nta gisoba Imana ibi vyose ibi irabizi. Sinzi umusirikare wiwe yagombye kuja kumugwanira iteka ryiwe, Dawudi akamubwira ati reka, nimba ari Imana yamutumye wewe wibaza kuza guhindura mwiki. Nakaryo keza kugira ngo igihe turi mu vyago, kandi nta numwe adaca mu vyago, bishobora kuba ari ivyago dusangiye n'abandi bose, nk'ibi vyago turiko turacamwo mu gihugu cacu by'imyuzure, abantu bagatwagwa n'utwabo kandi bibabaje cane. Ivyago bishobora no kuva ku ngaruka z'ibicumuro vyacu. Ibicumuro vyacu birakwegana n'ivyago bifatanye navyo, canke n'ibindi vyinshi bishobora kutugwako udashobora no kwisigurira wewe nyene. Hari n'ivyago utegwa nabi wawe, ivyago utegwa n'abagukikuje, nkuko tubona ategwa ivyago n'umuhungu wa Absalom. Ivyago biri ubwoko bwinshi. Hari ivyo bazogutuka, hari ivyo bazokuvuga bitari navyo, gaheza ukagira uti mukama ndazi vyose kubizi, kishira mu minwe y'Imana ukabandanya urugendo rwawe. Dawudi akibandaniriza urugendo rwiwe. Hari n'abantu mbere iyo ari nk'umuntu nk'uyu yahoze ari umuntu ahambaye nka Dawudi, iyo akorotse ugaca umenga baranezerewe. Abantu batanezerwa nuko uwundi ahubwo yoguma atera imbere. Igihe bihindutse ukabona umenga barahimbawe, ukabona bagira utugwi bakomanta, abandi bakomanta ku marezo, ugaheza ukabandanya urugendo rwawe. Kandi ibyo mu buzima nuko amatuvyiteze. Nta numwe umenga ibintu byo kwamara umustar avugangwa neza hose. Hari abantu usanga umenga baragwaye ingwara bene izo, zuko haciye hose ashaka ko bose bamuvuga neza. Kamusanga n'umuntu ari mu ruhagarara, abonye n'abantu bihagarariye ngaho ntazi nico bariko baravuga, kibaza ko bariko bavugawe. Kuba umuntu azi kuruhukiriza ivyiwe vyose mu minwe y'Imana uko biri kose, nibigusiga ubwenge ugaheza ukagira uti ni uri Imana jewe ndi umuntu. Adige mbere tuza mu bisabisho tukadedaguza Imana, kamenga Imana twayishize mu katabesha. Uvuga umbwiye ivyo uri kuragira mu buzima bwanje, uri iki kugira ngo ze kudedaguza Imana? Ahubwo ugaca bugufi ukagira ibisabisho byo kwirekurira mu minwe y'Imana, s'abandonner mu minwe y'Imana. Igihe ubigize gutyo, Imana irakuzanira ingabirano bita ingabirano y'uruhoza, la consolation. Ukumva uremye, ukumva ata kintu na kimwe kigutera ubwoba. Mbere n'ivyo wakoze bishobora kuba ari bibi, ukumva uti imukama namaze kubimuhereza,
kandi arabona umutima wanje ukumeze muri uyu mwanya. Ugaheza ukabandanya urugendo, ukabandanya ubuzima bwawe, kuko nta gisoba Imana igihe kigeze yonyene iramenya ingene iheza igahindukiza ibintu ikagusubiza ku murongo w'iteka ryawe. Dawudi hazoza igihe imukize Abusalomu anyama yiwe n'ubwibone bwiwe, azoheza agwe mu nzira, hanyuma nawe agaruke ibwami, Imana imusubiza iteka ryiwe. Ni byiza yuko mbere rimwe usanga umenga turiko turigwanira, turiko turagomba gushaka yuko hose bose babona ko dufise raison, bose ko batwemera, bose ko bagira batujya mu ntara hambaye. Ivyo bireke, tekana, guma hamwe, ureke Imana ikugwanire. Irazi ingene ibigira neza gusumbya wewe, irazi ingene ibigira neza gusumbya wewe. Akaryo keza rero kugira ngo natwe igihe turi mu vyago tumenye ingene twifata. Mu nkuru nziza turatangarira ukungene Yezu akiza uyu muntu, agaheza akarekura ubusho bw'ingurube zishika 2,000 bugatwagwa mu kiyaga. Abantu baharura cyane ibintu by'amafaranga bavuye bagira bati Yezu n'umusesaguzi, ingurube 2,000 utubenze twovamo twose twatungana gute. Arikuriye mu mazi, ariko kugira ngo tubitahure neza no gutahura yuko Yezu akora mu kungena ico gihe biyumvira. Ubwa mbere nuko ingurube cari igikoko gihumanye, ariko ntihagire uzotinya kurya akabenze ngo birahumanye. Niko batahura ico gihe kweza yaratubwiye yuko ubu umuntu adahumanywa n'ibivuye hanze, mugabo ahumanywa n'ibimuvamwo, vya vyiyumviro, vya vyipfuzo, ya migambi mibi tugira muri twebwe. Ijya niyiduhumanya ikadutuma imbere y'Imana dusa nabi. Ico gero niko batahura. Yezu gufata ko ayo mashetani ayarikurira ati genda muri ziriya ngurube nazo zikisuka mu kiyaga, na mashetani agiye mu buhumane bwayo, kandi musi y'ikiyaga ni mu burumba nyene bw'amashetani. Mara numva nabaja kurondera amatungo bayasaba amashetani ngo bagenda musi y'ikiyaga, nawe turahura ngo ndamubaze. Yezu rero mu kugira gutyo ubwa mbere harimwo ukwerekana iteka uyo muntu afise. Uyo muntu murumva yuko yari yarahebewe imva, nta teka yarakigira mu bandi. Yezu akamusubiza iteka, akaba umuntu muzima, bigahimbara kubona umuntu arokotse mbere aho abantu bose bari barananiwe no gushobora kumukonya. Wenyene Yezu kubw'ijambo ritonya kankamira y'amashetani akamuvamo, umuntu agasubira kuba muzima. Umuntu ari n'iteka rirengeye ubutunzi bwose. Arona akaryo keza kugira ngo kenshi abantu usanga umenga duharura ubutunzi bw'amafaranga tukanashobora kubushira hejuru y'iteka ry'umuntu. Abantu mbere bashobora kuguza abandi amafaranga. Abantu n'uyu munsi bacica abandi bariko barondera guca amafaranga, ukibagira yuko ayo mafaranga ari amahera urya umwanya mutonya hamugaseruka mu ntahe y'Imana. Warashesha amaraso y'umwana w'Imana. Hari abantu uyu munsi kubera ubukene bahita mwinzira bene izo. Oya, rondera ubundi buryo bwo kubaho, nturondere gutungwa no gusesa amaraso ya bene wanyu. Ariko kandi Yezu mu kubigira gutyo arashaka gucyorora iyo ntara y'abapagani, ayikiza ayo mashetani ave muri iyo ntara. Bene iyo ntara ntibatahuye
babonye umenga yopfuma basubiza ayo mashetani, uyo muntu agasubira mu mva. Baca barogira Yezu bati tuvireho. Ni kenshi wamusanga Yezu twamwirukanye ukamenga Yezu aje kugwanya inyungu zacu izi na ziriya, nk'aba bantu babona umenga kuri bo inyungu y'ingurube 2,000 irahambaye gusumba inyungu y'uwo muntu wabo yarasigaye abamumva. Ubwo nta bintu vy'inyungu izi canke ziriya usanga ngenderako zigatuma Yezu ndamubwira nti mviraho gatonyi ico nikorera, igigwayo, reka ibi bintu ndabikore, ntaco nzoza kwa Padiri muri Radio Maria nze kwirega, nzohitana ikigongo. Mugabo wamwirukanye, wamwigijeyo. Kubona Yezu nk'inyungu yacu ya mbere, ahubwo tukagwana kugira ngo tumuzigame mu buzima bwacu, ariko kandi kubona ubuzima bwa mwene wanyu ari hafi yawe uko ari kose, akubera sympathique canke antipathique, uko ari kose niwe nyungu ya mbere y'ubu buzima dufise hano mw'isi. Inyungu ya mbere y'ubuzima umuntu afise n'ubuzima bwa mugenzi we. Ico kintu nitwigere tucibagira, uko tucibagiye tuba twibagiye igikorwa c'Imana hafi yacu. Amen.